Namaze ashika ma 555. Inzu amajana 5 zigiye kubakwa ngaha. Yego. Akabijya rero kahantu nagake. Murazi yuko mu buzima tubayeho mu gihugu kugira uronka inzu bamo. Yego. Bigukutashere cyane. Birazimbye. Ubanza ugasanga ugahangayika teka ndonda ya parcelle. Yego. Inzu parcelle ukayigura uno munsi ukaziyumvira kubaka imyaka imyaka 10 imyaka 5. Ubu suko bimeze. Ushobora kuba izo stress ntizigihari. Umaze kuri 30% inzu yawe ucironka ukarindira nimba iyo garanti yawe yo credit yawe ari imyaka 10 iyo myaka 10 izohera inzu yibamwo bisigura ko hari ama avantage atebwo. VIP nayo ni etage ifise amashambwe 3 hejuru na salo hasi na cuisine mugabo uba wigenga na parking zibiri. Yego. Nta muntu mwinjirana. Hama yo nayo tre VIP nayo ni chambre zine. Umva ko difference ya VIP ni 3 na ni zine. Imwe hasi chambre hasi imwe na salon na cuisine na nama chambre 3 hejuru kandi manini cyane ushana gukina umupira. Hello boys and girls, this is Rakomezene kwa kudi ahandi ndabe ko ari juste gale kadro fumora cyake black machani black yano camera mwitu musaza ndakubira ko jewe ndagukuya hondi ndagutwara handi turi neza na neza kwibarabara rya 15 uvuye kuri Ave Mari uduga werekeza RNA narababwiye ni Bujumbura birakunda kwibiga isagara gikomeye gusumba Dubai gusumba n'ibindi byinshi cyane kwa kuri ahandi ndakubira ko jewe nakuzanye muri quartier Sokarti kwa kuri ahandi kugira ngo ndakwereke uburaro buzurusangi bakubwiye IWACU ESTATE wumviki IWACU nyene ni wacu kandi ni wanyu narakubwiye muri jewe harimo je na wewe kwa kuri ahandi ngiki kibanza ndakubwira ko mu miseze yari shamba gusa ariko ubu bariko barakora mbega ibikorwa bigejeje hehe ariko vyogeye ntimuzovuge ngo ni magie nimwabona ibiba bihejeje bazoduhereza igicapo kimeze neza kimeze gutya muntu w'Imana ndakubwira ko birashobora gukunda yuko uryama mu nzi wawe ikaburimbo rigashika imbere y'umuryango kwa kuri ahandi ngikirere kigwati kije kitavyorosha kwa kuri ahandi aho ushobora kuronga ivyo ukenera byose yaba wifi kugira sport yaba kugira ngo wideplace vyoroshe ndakubwira ko vyamaze komera jewe sidahindura nitwa Juste Gael ekedre from Warsha black machine black bien the camera mwitu musaza ngomba rero nze guhura n'umu engineer asanzwe arongera rino shira hamwe riko rirubaka ngaha na cyane muri kino kibanza ca Sokarti uburaro burenga amajana 550 muntu w'Imana uvyumve neza amajana 550 haro hari 1 2 3 4 5 ushiremo n'amanu urabigene washika warusha kwa kuri ahandi ndakubwira ko vyamaze gukomera security bimeze neza ariko vyongeye bariko barakora neza cyane muntu w'Imana kwa kuri ahandi ndakubwira nti birakunda yuko jewe na wewe yuko dushika kwiterambere ndakubwira ko vyamaze gukomera vyamaze kuzana indi form idasanzwe eheraba machine ngane ko rakora eheraba ingene amakamyo atariko arasinzira bose bari kukivi kugira ngo umurundi wese aronka uburaro bumeze neza ikaburimbo rishika imbere y'inzu birakunda apara vya bintu ngo ni mu giti hose ubu hagiye kuba mu giti biciye hehe kwano mashira muri ko rubaka ibigwati rusangi ngiyi estate isaba ko wewe ukanura ukamenya ko uburundi nubwo abarundi mu mutima bifuza gutera imbere kwa kuri ahandi kumana natwe nuko nkuko nabibabwiye nkaba ndi kumwe na Engineer DJ Pascal niwe asanzwe arongo ishiramwe riko rakora ino IWACU ESTATE ibigwati inzu rusangi nuko ndakura musa nyakubawa engineer Amawashane igaya ndizera ko meze neza tumeze neza cyane twashima ndahantu hashashe neza ahandi nyuma Bolivias ahandi mboni ibintu vy'ibimashini bikomeye cyane biriko birakora cyane Jarababwiye nti ndavyibariza engineer turi hega bora engineer aha turi ni muri Sokarti aho dufite umugambi wo kubaka uburaro rusange hazoba hitwa IWACU ESTATE hazoba hari inzu zitandukanye VIP n'amapartement maremare kuri nivo 5 uno munsi twatanguye lendi ibintu bya trasima abona ko mabatwa yamaze aha two turategura tuzoshira amazu murabona nkuko mubibona ko ibikorwa tubirembeje cyane ku bantu batazi ishusho ya hano ngene hari hameze mutaratangura kino gikorwa hari hameze gute aho sari huje ibishamba aho hose ubona mubona ko kuva kwa gatanu urebye ibikorwa aho bigeze
dufise umuvuduko ukomeye cyane kugira ibikorwa tubishikirize umwanya urume rumara. Ni umuvuduko udasanzwe. Ku munsi wa mbere umushikiranganji araca ngaha byari bivuze iki? Umushikiranganji haciye kubera ari umunsi wa mbere wa ouverture. Ego. Byasabwa ko ahashika kugira abone by'ukuri ko ibyo twiyemeje tubitanguye kandi tugiye tubishire mu ngiro. Ego. Kuko n'abaprenere bacu bari bipfuza kubona uwo mugambi ubwiye mu ngiro. Ukava mu bitabo ukaja mu ngiro. Umugambi uravuye mu bitabo ugiri kuja mu ngiro. Nuko hano rero uravye ku gikorwa kiro kirakorwa mu kigejeje bwana engineer. Ubu tugeze muri 90% bivanye na phase turiko. Ego. Ubu turi muri terrassement. Ego. Terrassement iheze tugira ama implantation y'amazu dushaka kubaka. Ama étude yaraheze. Ego. Ubu turi muri execution. Ego. Rero urabona ko imvura igirigwe bisaba ko twana tugakora amabarabara. Hama amemeta tukagira implantation y'amazu tegeza guherako. Nkuko muyibona ni barabara ryinjira. Iyi nkuko mwabonye ku mapa hano hazoya amazu VIP ngaha. Aya mazu VIP azo bari ngaha ye. Bari ngaha. Iyi ni ya passive iyi. Ego. Waziye. Nizo bari ngaha no munsi twahejeje. Iri shambugo mbwira ko iri joro murara muri ejeje. Masaha tarengane. Iri nizo bari ngaha. Urabona ko dusaba mashini menshi. Ego. Akorera ngaha. Wow. Muriko muratubwira ivyo ari kugira ikintu kibe nk'iki nuko haba harakozwe étude du sol muri execution kuri moma. Mbega ino si bivanye n'ingene mwateguye amaplan yanyu mubona ifisi inguvu zingana gute kugira ngo inzu ziri ngaha zibe zifise garanti kwi? Nico gituma habaho étude du sol bari kugira umenye type of soil bufise. Ego. Kugira umenye ntuze fondation hashira. Ibyo rero twarabikorewe n'ababijeje bajeje gupima isi, bajeje kureba uko isi ifise resistance ivanye n'inzu zigira. Ibyo twarabirose nabyo twakoreye koko haraba mu dimensiona mu kugira utore amantu ze fondation uza gukoresha ahantu bivanye n'isi ufise bivanye na resistance y'isi. Ibyo turabifise nayo mpamvu leta itari kwemera yuko tuhubaka mu gihibona yuko isi yaho itashobora kuresista bivanye n'amazi azohaje. Ico difa muri technique ni 100%. Ikibazo nta gihari na kimwe. Kugira abeze execution nuko aba hatanguye ivyo murabona ko mukanya ngo mutangure mukore. Mbega byana surveillance ni mu surveillance canke naho hariho ujeje ikijanye na surveillance? Surveillance ni leta niho buha igira surveillance. Ego. Kandi ikintu cyose par étape baraza nk'ubu baraje ngaha barebe ibyo tugezemo. Uno munsi baraca ku mugora bahaca buri munsi. Wow. Kureba yuko bigeze kugira barebe ko dukurikiza les normes twahanye n'amaitide twagize ko tuyubahiriza kugira ibintu bize bigende neza. Surveillance resi twebwe, surveillance ni leta si twebwe. Nuko narababwiye nti niwe mu engineer yavuye South Africa kiri muto aza kora ibintu aba engineer bamwe bari ngaha byanane turacabananya tuzunguruka turi ngaha turabona ko hakiri amatafari ibisigarira by'amazu yahora ariko iracari yonyene kubera ko ijya mwayisigaje beyoyo ko mu maplan tutigeze tubona ijya nzu irimwo yoyo gute? Ijya nzu mukanya urabona ko twahereye. Ego. Hari abantu bahaba ariko baraza kwimuka ku mugoroba. Ego. Barabonye ko ibikorwa byari bihagize ko igihe abimuka abandi. Ego. Sinzi ingene byageze barahaguma ariko nabo bavuga ati umugambi nk'uwo ntawo ugwanya. Ego. N'abantu barenga igihumbi barahavuye. Batwemereye yuko ejo bahava. Wow. Kugira umugambi nk'uwo ushike ku ngiro. Nuko muracabananya mudutembereza. Aha rero hazo habaje ni barabariri kinjira ngaha. Ego. Nabwiye yuko hari hazo ari VIP ngaha amazu VIP. Ego. Hama akaba n'indi babarira zunguruka rikazunguruka. Rikazunguruka gushika hari arahura. Bisigura ko umuntu azobaba ngaha bidasaba yuko aca mu nzira imwe gusa nk'intuzeye nka train, bisaba yuko acaho yishakiye muri kino kigwati. Yego bivanye gusa access urabona n'urugo rw'umuntu aho uko yinjiye. Nkuko amazu azoba atandukanye. Yego. Nibaza ko atari we wese ova yinjira uko ashaka. Hazaro security kugira ushika ahantu ufise access kuriho. Mwateguye ibarabara ringana gute kugira ngo abantu bazobaba ngaha bashobore
guhana inzira bariko baragendesha ingendeshwa zabo. Ibarabara ni centimetre iri Ego kandi centimetre ari kwiriye misana naho ye bari 6 metre bari ibarabara kwiriye d'après norme y'amabarabara. Ego ariko twagize centimetre kugira bagukigwe abona ko abana abantu benshi. Ego ntubuzi experience umuntu ku modoka. Ego cyo twaracubahirije. Nuko muriko muratwereka wow iri nirindi barabara rizohuza abantu bo ngaha nyene iri rirazunguruka. Wow sha ibi bintu birakomeye rega ahantu nahora numva ngo muri sokarse ngo nkabona umenga na ahantu hato kumbe hangana kukose ni hanini cyane ni hanini gose. Wow ibintu bikomeye cyane muriko muradutembereza ariko mankeneye kumenya muravye mu miseze ingene hari hasigaye ibibanza by'abantu bakeya bifuza kuronka amahigwe kugira ngo bazobe muri kino kibanza ciza. Ubu bimeze gute umuntu yifuza kino kibanza biracako? Mu bisanzwe ubu ico novuga abantu benshi bariyandikishe kandi cyane. Ego ariko igihambaye si kwiyandikisha. Igihambaye ni kubahiriza modalité de paiement. Ego kuko kugira ube 100% okay kibanza gifise. Ego nuko wagize ya commitment ya 30%. Ego ubu rero mbona abantu bari muri competition mu kuriha cyane amahera. Wow niyo message atwisha ati ni muturebere iki kugira banki beyo bafashe ya 70%. Kuko banki kugira ubufashe no kwibona ya commitment ya 30%. Wow kwiyandikisha wari wese yo kwiyandikisha ariko nagire mbigire yuko banywa ndanabibutsa yuko atova ngo nariyandikishije atarishe 10%. Kuko 10% ni kugarantisa ko kabisa ikibanzo gifise. Ego mugari kasha uri gan 100%. mugari ushaka kuronka 10% 70% utazoyaronka. Iyo ni risk banki ibona ikareba yuko uri qualified kuronka credit. Wow ni ibintu bikomeye cyane muracabananya mudutembereza. Turi muri IWACU ESTATE urabona ko abakozi bose bakorakora bariko barigeranya amatafari bandi bariko bararaba ingene ibintu bigenda neza ariko mankeneye kumenya ino ESTATE hamaze kuba ama ESTATE menshi muri kino gihugu ariko araba menshi sivuga ngo hamaze kuba menshi nakaye kabijya gatandukanye n'izindi ESTATE usanzwe umenyereye nkuko nabivuze. Ego uba ngaha ego ukeneye gusuma ukeneye kugira sport ukeneye amahera muri banke. Ego ukeneye kuja muri ville. Ego ushobora kubikora utivunya. ama service yose azobari ngaha hazoba hari isoko ushobora gusumiramo. Ego ubuzima buzaba bworoshe hazoba hariho ahantu ushobora gukorera urubanza ufite abashitsi benshi. utarinze kugenda hariya hama imodoka sima gukoresha iwawe ukeneye kuja muri ville hazoba hari igitura agenda habereka iki imodoka yo ngaha nyene nahandi hantu izoja izobari ngaho zobuza ati saa 4 imodoka irahaguruka ucu ugenda mu iyo modoka ugende muri ville ucu umenya ati midi 30 ari indi za kuva hagija ESTATE IWACU bisigura iki niko kabijya kuko ibintu byose ukenewe uzabiri ngaha urashaka gufata indwi yose uri ngaha tangorana ibintu byose bigusanga aha n'ama service tuzosaba ama restaurant abo yogira service zikuzanira ibintu aho muri mu cyumba utarinze kuja gusuma ukagira order uri mu cyumba bakakuzanira n'ama service tuzosaka kugira abantu bumve ko kabisa bari mu buzima bworoshe kandi buryoshe nk'ubwo wabona mu bindi bihugu biri hanze. Ubu turi mu gihe abenegihugu benshi basigaye bakoresha internet mbega mwariyumviriye kujyana na internet y'umuvuduko w'abantu y'umuvuduko ku bantu bazoba ngaha? Bo ico murabizi ko internet bivana n'umuntu kayikeneye. Ego mugabo hari icyumviro twumviriye kuri password de loisir izo biri ngaha. Ego ko twashira free wifi kugira yorohereza abantu bahari. Wow ni ibintu bikomeye turabona iri shamba naryo nyene ni murariheze batubwiye ko riza guhera uno munsi nyene mbega aha kwiri shamba ku ma plan selo y'ama plan twabonye ahazo hari iki? Hazo hari amazu amwe maremare y'ama appartement ya 5 niveau niho hazo bari mwi barabariri. Wow kugira nkuko twavuze ko VIP zihari ifo ko habaho view nziza ushaka kubona imbere n'inyuma atakingi yundi. Wow kweri kigushima kuzishira ngaha kuri runo ruhande ni kumva urabona yuko ryabarabara izo ari hajya gikaburimbi rya 15. Ego kuko inzu kugira ibone bivana position amazi abahari. VIP ni nivo imwe bisigura yuko iyi ndende tuyishira imbere yayo bisakwa ibinyuma kugira view yaho iboneke neza. Niyo mpamvu twiyumviye ko ja ngaha
kandi tunarebye naho izuba rirengera aho heza cyane kuko abantu bazusanga baba hejuru cyane. Turi ngaho nyene tubwire ubu tubwira VIP VVIP asanzwe bega bino bibanza ivyo vyose bitandukaniye kuki yaba VIP VVIP no asanzwe. Bo ikintu bitaniye ko icambere nuko appartement murumva ni chambre zitatu kandi nziza standard international. Difference zihari nuko appartement murumva uba mu bandi murahurira gusa muri kodo gusa ubwo bifise inzu yiwawe. Ego. Hama VIP nayo ni etage ifise amashambire atatu hejuru na salo hasi na cuisine mugabo uba wigenga na parking zibiri. Ego. Nta muntu mwinjirana. Hama winjira mu rupangu rwawe. Hama yo nayo tre VIP nayo ni chambre zine. Umva ko difference ya VIP ni zitatu na ni zine. Imwe hasi chambre hasi imwe na salon na cuisine na ma chambre atatu hejuru kandi manini cyane ushana gukina umupira. Manini cyane vraiment. Wow. Niyo difference hari ni kubunini na ma access ku kuntu winjira mu nzu naho bundiho namazu yose akwije standard zimwe. Hari abantu bavuga bati je nayiguze ariko nkene muce mumfasha kwekipa kino kibanza. Bega vyo murabaze kuvyiyumvira umuntu avuga ati je shika ndyama ibisiga byo kuvuga ngo gitanda ngo iki canke iki amatara canke ibiki je vyose nuko nkuko bimeze murazi yuko inzu uko yubakwa amakarosamwe ama marble hakaba amakarasanzwe amatara samwe hari tara rigugwa 50 meni rigugwa 50 canke 1 million. Yego. Iyo twabisigiye abanywanyi kugira nabo umwe wese abe mu nzu yipfuza. Ico dukora twege turakubakira inzu tukagiheza neza ukasha decide ati nkeneye urugi nko muri appartement turakora hajya harusangi hose tukasiga inyuma hose kabasa neza mugabe indani nyeneho ni watubwiye ibyo yipfuza kavuga ati nkeneye marble canke nkeneye amatara ibyo ni kuri ntuzeye ku masharge yiwe mugabo twe turabiheza kavuga ati nkeneye itara rimwe risuku tukarishaho bivanye nuko ashaka itara rivuza umuziki ibyo ni kumukira wenyine ko abishaka ubuzima bwagutse cyane buryoshe bivanye n'ubwo umuntu ashaka kuko ushobora kumushyira ku itara rizimvye bigatuma abona ko amahera ari menshi kandi yategeza kuba mu nzu yari yifuza. Yego. Ishoye twarakimuhebeye kugira umuntu wese aronka haba kandi abe mu buzima wenyene yifuza. Wow. Ni ibintu bikomeye cyane gose. Turacabana tuzunguruka ni ibintu bikomeye cyane gose muravyumva ko wowe nyene uzokwicagurira nimba ari itara ry'umuziki nimba ari itara ribonesha yera ya sara jaune eka nayayi umenga uri muri boîte n'imijyaro kwa kuri ahandi ndabona turi muri IWACU ESTATE kwera iki utagomba kwa biwawe kuko iwacu ni wawe ni wanya wenyene kwa kuri ahandi turacabana tuzunguruka ndi kubona ingénieur Ndizeye Pascal kwa kuri ahandi ibi byose arabibona nk'ibishusho ariko vuba inzu zikaduga nk'ibizinu muzovuga ati kabundi cya kibanza cyari iki ndabwira ati biki video uzobimbwira mu mwaka uza ko kuri ahandi kumana natwe bikomeza kwirimpa bidasanzwe byamaze gukomera kino kibanza muriko murakitwereka ariko ni amazu agiye kubakwa mu kiringo kingana gutega bwana engineer. Amazu smakeri namazu ashika ma 555. Inzu amajana 5 zigiye kubakwa ngaha. Yego. No kuvuga na ma appartement. Yego. Majana 555. Izo rero twebwe nk'abantu tuje kwexecute ngaha nashaka guhamagarira abakiriya bose abarundi bari mu Burundi n'abari hanze ko batosigwa inyuma n'aya majambere agiye korerwa aha kuko azuba ari inzu nziza cyane kandi zikomeye. Yego. Inzu ushobora kumara imyaka irenga 10 utarabona fisire nimwe. Bya bindi ngo inzu ngwirava. Ibyo ntibizoba bikibaho kuko ni byigwa byitondeye turatorera inyishu ico kibazo cy'amafisire abangaha. Sinzopfa kubakisha ibintu abantu batuzaniye cyo gituma naho tuzokura materiel zo gukoresha ari ibanza twagire etide twakurikiranye neza tukabemera yuko kizoba ari inzu ya mbere yubatse neza kandi ikomeye. Hari abantu bavuze bati izi si amazu bagiye gushamwa ibiraho muri Charpante. Bega ko kijanye n'isakazo bimeze gute? Mbo isakazo nibaza ko ibyo tuzokoresha bivanye hari amazu usanga bisako dushaho dare hejuru ni dushiramo amatora
nibaza ko atakibaho tuzoshiramo twe kuri charpente. Wow. Ni ivyuma gusa. Wow. Kandi nta na nisima tuzokoresha ni 42.5. 42.5. Yego niyo tuzokoresha nga nta 32.5 zinjira muri parcelle. Abahinga mu vyo kubaka ngira baravyumva cyane. Bisigura ko ubukomezi buzoshubwa urufu. Ari umuntu yambwiye ngo agira urupfu rufise inkomezi zikomeye cyane. Izi nzu zizosubwa ubukomezi urupfu. Ni ibintu bikomeye ariko arabitubwira, ariko vyongeye bizotwara ikiringo kingana gute kugira ngo umuntu yarishaye amafaranga akavuga ati cewe kabisa nkeneye gushikira mu nzu yanje canke nkeneye kwimukira mu nzu yanje mushobore kwaheza ahantu. Ibyo dutegura twifuza ko mu mwaka umwe abo abambere babarose amazu yabo. Wow. Ibyo twifuza cyo gituma ubona turi ku muvuduko udasanzwe cyane. Bawita umurindi. Umurindi. Yego. Akabijya rero kahantu nagake. Murazi yuko mu buzima tubayeho mu gihugu kugira uronka inzu bamwo. Yego. Bigukuta shere cyane. Birazimbye. Ubanza ugasanga ugahangayika teka ndonda ya parcelle. Yego. Inzu parcelle ukayigura uno munsi ukaziyumvira kubaka imyaka imyaka 10 imyaka 5. Ubu suko bimeze. Ushobora kuba izo stress ntizigihari. Umaze kuri 30% inzu yawe ucironka ukarindira nimba iyo garanti yawe yo credit yawe ari imyaka 10. Iyo myaka 10 izohera iyo nzu yibamwo bisigura ko hari ama avantage ateye ubwoba. Hari umuntu avuga ati jewe ndashobora kuba mfise aya mafaranga ya 30%, ariko ivyo nkora ama contrat yiwanje kabisa kenshi usanga rimwe na rimwe nta magaranti mfise yo kwerekana cyane muri bank. Ariko izo 30% ndazifise kandi amahera arinjira. Bega bobo barafise amahirwe. Nibaza ko bank irafise ukuntu ikwana n'abantu badafise amagaranti aboneka ati nk'abarimyi. Umurimyi washaka gusanga niyo kubwira ati je ndiyo ndimye ngaha ndaronka itoni 10 z'ibiharage. Banki nakuyoronka ibyo bintu ibibona. Ariko banki yatwemereye yuko ifise ukuntu ikwana n'abo bantu bose. Nibaza ko tuzogerageza gufasha abanywanyi bacu mu gihe tubona by'ukuri afise income ishobora kuzakavaringa amahera aba yatoye akeda 70%. Kuko avantage hari nimwe nababwira nuko ushobora kuronka inzu utavunitse atamahera binze kukorogana ngo ndaronkere rimwe kandi mu gihe utararonka bubamwe mwiyo nzu ibyo gupanga bigahera. Nibaza ko ako kantu mumva ko arakabijya cyane bivanye n'ubuzima twahora tubayemo mu gihugu cacu kugira ngo parcelle wubake. Sinibaza ko ari nakabijya gusa ni nakabinywa. Nuko izi mashini ziba ziko zirakora turabona ko muri ku murindi udasanzwe muri ko murakora gose kandi gose cyane. Ikiringo cy'umwaka umwe bamurumenga n'amezi make cyane. Niki kintu gituma muvuga muti tuba tunyarukiza abantu ku buryo mu mwaka umwe abavyifuza twaba twabahereje ama appartement mu gihe inzu amajana 550 aba ari nyinshi cyane ku murindi nk'uyo w'umwaka umwe ugasanga bitwaye ingufu nyinshi. Nkuko nabivuze ama appartement au fait mu kubaka ibintu byo kubaka ikintu ca mbere iyo atabikoresha bibutse burya inzu ntiyubaka umwanya munini. Inzu ntiyubaka umwanya munini. Igihambaye nuko twubahiriza methode de construction. Ama ntihabeho kubura ibikoresho kubura ibi mu gihe twe turiteguye cyane. Kandi n'abakire bacu turabona yuko bari babinyotewe nabo bari ko baritanga cyane kugira dutangure umugambi hakiri kare. Naco gituma atamadida dufise yuko mu mwaka umwe hari hazoba haba abantu ngaha kandi bakabona ko bataba mu yindi si batari bamenyereye. Iri barabara mubona aho izo ari kaburimbi. Iri rya 15 iyo rya 15 izo ari kaburimbi gushika ari kuri LN1. Bisigura yuko deja gushika ngaha nta bintu by'intuze by'ivumbi bizabigihari. Hazora ahantu hasa neza cyane. Wow. Hazora ahantu hasa neza nimba atari banga. Uyu mugambi uje gufasha igihugu n'abene igihugu bangene kumenya uyu mugambi uzohereza akazi abantu bangana gute? Nibaza ko uyu mugambi abantu uzohereza akazi n'abantu benshi cyane. Bashaka kuronka nk'abakozi hazakora abakozi bashika barenga n'igihumbi. Kuko mu byo dutegura kuri implantation nk'inzu 10 bashaka kudugira rimwe. Wow. Ikaza ifise amafaza abakozi batandukanye kugira dushike kwiyo ntumbero y'uyo mwaka twihaye. Mu gihe rero pisi tuduza amanuzeye tuduza amazu ama implantation menshi pisi abakozi ategeza kwa benshi.
niyo mpamvu tuvuga yuko nk'abantu baba ngaha ahabirirwa ngaha biyandikisha bakeneye ubuzi tubabaza ati wewe ukora iki ushoboye iki bigatumenye gutandukanya abayede n'abamaso byose hazohara akazi gakomeye cyane ngaha ku bantu bifuza akazi kajya ku munsi ku munsi nibaza ko aha kizogira ico bifashije kugira abantu babashe kubaho ubuzima bifuza. Kenshi baraza abantu bakubaka ariko umukozi nawe n'ikindi kintu mbega kukijanye n'impanuka zishobora gushika ku kibuga mwaraziyumviriye ko mbega umuyede cyangwa umumaso cyangwa umutashero uwo ari we wese cyangwa umu engineer hari ama assurance mukorana kugira ngo umuntu yashikiwe n'izo ngorane avugwe vyoroshe s'abakozi yego akabona secours iba duhari tujya umuntu umusumari umukomerekeje mukaba mugira secours aho nyene yego ibyo dusanzwe tubihari ibyo bizaba bihari tugerekeye nayo impanuka idashobora kuba yo bateta aho nyene asirasi nico gituma tuyiriha nibaza ko asirasi izokora akazi zoba yakiriye abantu kuko turabasiriza. Wow, nimuvise umubosi akaba ikijanye na assurance na pension yo atatoyumvirako muntu w'Imana ndakwifurije umubosi nk'uyu akamererwa neza urabona ndabura ko byabaze komera turacabana tuzunguruka murabona ko amakamyo ariko arazunguruka bari ku kivi bariko barakora rijya shamba mwabonye hari inyuma ahasumba rijya shamba nkuko navyiboneye uwo munsi nuko nibagiye kamera murabona ko akazi ni kenshi cyane byose ndahindura nitwa Juste Gaël Academy for Marisha aka Black Manchuri Black urasanga ritukuye rizoba ryagiye mu isabuni ko kuri ahandi turacari muri IWACU ESTATE ko kuri ahandi ndikubona engineer Didier Pascal ndabura ko byabaze komera kumana natwe tuko tukoreka gasha muri ko muratubwira bwana engineer ngira barabona ino hose yuko ibikorwa biriko birakogwa mwaratubwiye ko South Africa abantu bakora ku shift kandi ari umugenzo namwe mwipfuza ko baba mu Burundi mbega bino bikorwa uwo mugenzo mwiza mwabonye South Africa hari ico muri IWACU ESTATE mwino nyubako mushobora kubitanguza nk'umugenzo bo aha IWACU ESTATE yego cy'amashift bavuga ati nk'ibyo gukora ijoro n'umutaga yego nibaza ko ibyo byovana kuri sekitoho n'ijoro n'umutaga yego ico ni cyambere hamwe bane najye ama service azo ari muri mall muri media soko yego kumbure abadandazaho bivanye n'abakozi bari ngaha bashaka kumvikana nka restaurant turonke restaurant ikora ijoro n'umutaga habeho ama service akora ijoro n'umutaga mwico gihe nibaza yuko mu nyubako ijya isoko ama service azoba hari hama icerekeye naho urabona yuko nkuko tuko twasohoka ngaha yego ini ry'abana nabwo arizo ari kaburimbi ikenzo yose azoba ari kaburimbi zari kaburimbi gushika hali kuri RN1 azoba ari kaburimbi ku batabizi ajya utushikiri wawe abantu yego hefu naho ni kuri avema wow bisigura ko igisagara cyose uzokwidorago uzovuga ati nce hepfo cyaruguru aho ushaka hose wow nuko muri ko baratubwira na cyane ko mbona n'amakamyo ariko araza urabona ko nta numwe ariko araruhuka nariko nababaza ati mbe kujyanye no kubaka mwatubwiye umwaka umwe abantu bibaziye ngo ni hagufi ariko bangere kumenya ko mwatubwiye ko muri South Africa abantu bakora ijoro n'umurango no ngaha mu nyubako muzokora ijoro n'umurango cyangwa ni amasaha nyene abandi basanzwe bubakirako ibyo nibaza ko tubonye yuko itageta cyo tayigerako yego ibeto ntawe iraza wow ibeto ntawe iraza ibaye ngombwa zokora ijoro n'umutaga kugira tugere dushike kuri calendar yacu twifuza wow ni ibintu bikomeye barabona ko ibikorwa biriko birakogwa urindiriye iki kugira ngo nawe iwacu abiwanyu kwa kuri ahandi nuko engineer nikiye kintu cyari gikenewe tutovaga tutavuze muri kino kiganiro ikintu cyari gikenewe nuko uko mbona bagira umurindi mu kwiyandikisha yego abari ko bagira no murindi kuvuga ati nikico nyemeza ko parcelle ayifise agikana kuko nayivuze kugira umenye yuko byukuri warose inzu hajya nuko ba warishijya 30% bagize commitment naho kwiyandika ni byiza kandi uko jiba bakiriya bose simba nzuhuza uwo mbonye bordeaux numvuga ati wewe inzu ni wawe yego nico cyonye no vuga ikindi naco nuko no vuga yuko nipfuriza umuntu wese ashaka kuba ahantu heza yego yoza kuba IWACU ESTATE hazoba hari byose wow hazoba hari byose ubu hari ugwaruka rungana nawe ruvuga ruti mbega birakunda ko umuntu atera imbere niwe butumwa wo guhereza
birakunda nyene ko umuntu atera imbere mu Burundi ga nyakubahwa engineer birakunda neza cyane aha nuko nabikubwiye nuko kugira umuntu atera imbere ni kugira vision ego maze kugira vision ukiyumvira n'uburyo iyo vision yawe igeraho ego na cyane cyane no kwihangana kumenya kuziganya kugira uronke capital wow nico cyonyene gisabwa wow no gusenga cyane no gusenga nuko ndagushimire bwana engineer mwagize neza kutwemera mu bikorwa muri ko murakora mukadutiza ino minota kuko ndabona kaba kashuje mwakoze cyane namwe kutwitaba kugira ego umenyesha bakurikirana ko ibikorwa byatanguye ego bitakiri mu majambo biri mu bikorwa aha nuko tuzogana turabaha ku mwanya hari abantu bibaza ngo nibisoromano cyane ivyomekerano nibikorwa abantu bimana nuko reka nabashimire ndabashimire se mwaye byo murimo murabana natwe kubera iki iwacu hatoba iwanyu iwacu ni iwacu nyene uko je ndi wewe muri je harimo jewe na wewe kwa kuri ahandi ndabwira ko twari muri quartier so quartier ayigomba hubakwe estate imeze neza uburaro bwiza ndabwira ati bye bye cha la vista urahushuro mushuro ushura none